dusome rero Petero nawe ukuntu yanditse mu cete ciwe ca mbere igice ca kabiri umurongo wa mbere. Namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize n'ijambo bavuga, nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Kuvuga ubutumwa bwiza utavuze biraryoshe. Ukaza wumva umuntu avuga ngo narakuravye gusa numva ndakwiye gukurikira iyo Mana wakurikiye, biraryoshe cyane. Mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana, no kuvuga abagore bafise abagabo badakijijwe, nimubicisha amajambo ngo cyahu Yesu aragukunda, urumva rero Yesu. Oya, nimubicishe amajambo. Ico bakeneye cyo gufasha cyane kuruta nubwo bikwiye akaryango kugurutse wo mubwira, ariko si cyo ushira imbere. Ico ukwiye gushira imbere nuko ngo naho abo batumvira ijambo ry'Imana ngo bareshwe n'ingeso nziza zanyu mutagize ijambo na rimwe muvuga. Nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya, bace bubaha Imana, bumve bokurikira. Ingeso ziravuga ubutumwa bwiza, gukizwa neza biravuga ubutumwa bwiza. Ugushaza kwanyu niko uko gutsiba umushatsi canke uko kwambara izahabu canke uko kwambara impuzu nziza, ariko kubuka umuntu ahishijwe wo mu mutima. Ugushaza kudashira niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Haleluya. Na Petero yavuze ngo niko abagore bera bizigira Imana kera bashatsa baragamburukira abagabo babo. Baduhaye akarorero ukuntu Sara yamwita ngo umwami wanje, niko karorero baduhaye. Ariko ibyo sivyo bya nyamukuru. Nama numva bavuga ngo na be sheri shu be ta mugabo. Ego urashobora kwigana Sara ukavuga ati mwami wanje, ariko ibyo sivyo bihambaye. Be shu sheri utundi hani nani bagiye hani nani bagiye ubuki hani. Biraryoshe cyane ivyo bintu iyo ariko biri by'ukuri mu mutima.